Haleluya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe shengero ry'Imana. Muri amahoro. Natwe turi amahoro nico gituma mubona duhagaze hano. Tugomba gushimira Imana ivyo yadukoreye. Mu majambo twovuga ntitworonka ivyo tuvuga ariko reka tuvuge bike. Kugira Imana ishishikare kwihesha icyubahiro ikorera imiryango yacu n'abandi bantu. Murakoze. Haleluya. Yesu ashimwe. Haleluya. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ati yawe, Imana ni yawe, twarayibonye. Haleluya. Haleluya shengero ry'Imana. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nejerejwe cyane gose, narizijwe n'umunezero udasanzwe mfise wo kongera guhonyora hano mu ngoro y'Imana ngifise impwemu z'abazima. Shimiye Imana cyane ko uyu munsi Imana yanyongeye kuba ndiko ndahema impwemu nk'izo we uri kurahema, kuko hari iminsi bitagenze uko. Nje rero gushingira intahe Imana mvuga ugene yangiriye neza, ikankura mu rupfu rudasanzwe rwaje gihutihuti, hanyuma ikangirira neza nkaba nongeye guhagarara ngaha magararanye n'umuryango wanje, kuko Imana yawutabaye ikawukura mu kiriyo, kandi babonye byinshi bidasanzwe n'ishengero mwaratabawe. Rero mfise amashimwe abiri nasenze cyane ngo Imana ize kunshoboza
kuko ni ingufu z'ikirenga, ariko kuba nshobora guhagarara gusa nkaba nshobora gufata mikro nkaba nshobora kuba nageze hano kuri eglise, navuze ngo ibikurikira birimenya, ariko ndashingira intahe Imana. Rero ndakengurukiye Imana cyane, ndakwinginga ngo uze kumviriza kuko amashimwe yanje arafatanye. Ubwa mbere ndashima kuba naravuye mu rupfu, hanyuma ndababwira n'impamvu ngo rupfu rwaje, kuko rwari ruje kuzivya iyindi ntahe Satani atashaka ko nshingira imbere y'ishengero. Kuri ndakwinginze ntize amatwi yawe, hanyuma imbere yuko ntangura kuvuga, kuko ndiko nshinga intahe kugira ngo Imana yo mwijuru yamaye kubaho uyu munsi nawe kaguha kubaho ihabwa icyubahiro. Ndabinginge muyikomera amashimwe. Rero sinoshiramwe amakuru menshi, reka nduge kwijambo. Ukwezi gutangura muribuka ijambo Imana yaduhaye icishije muri jewe nyene, iravuga ngo iduhaye umumarayika wo kutuyobora ngo tujye imbere, ngo kandi azotuzigama ngo dushikana aho Imana yaduteguriye. Uwo munsi nyene wari uwo munsi kandi twahabwa ijambo rivuga ngo uku kwezi ni ukwezi kw'akaryo gashasha. Nanje shimiye Imana ko impaya kandi karyo gashasha ko gusubira kuba nkiriho. Haleluya. Rero jewe hari ku munsi wa gatanu w'indwi iheze naryamye nkomeye cyane atakibazo na kimwe mfise, hanyuma ndavyuka gusenga isaha ya 8:00, ndaheza gusenga saa 9:30, hanyuma kubera yuko nategerezwa kujana abana ku ishure ndavyuka saa 11:45 ndaja muri dushe ndoga, ariko ndangije koga binanira kuva muri dushe, ingufu zose ziragenda muri iyo dushe mperayo. Shimira Imana yo mwijuru ko muri ico cyumba hariho umuntu turi kumwe, kuko ubundi murabizi mu buzima bw'abapolisi ntibaba muhira, ariko uwo munsi umugabo yari mu rugo. Yataba ari mu rugo mwari gusanga ikiziga canje muri dushe, kuko nafashwa tanguvu na zimwe mfise kuburyo binanira no kumuhamagara kandi ndamubona. Rero biranka ko mva muri iyo dushe, mu nyuma ngira yatangajwe n'ukuntu natevye, kandi nariko ndagerageza kumuhamagara n'inguvu nyinshi cyane, sinzi ko yumvise urudome rumwe, araza nkura muri iyo dushe. Numva ko hari saa 11:45, nukuri iyo minota 15 yo kugera 6 nibaza ko yabonye amakuba adasanzwe, kuko naragiye mu mwanya numva nanje atariho nkiri, kugira nyambike iyo mpuzu biramugora, kugira nkure mu ico cyumba biramugora, ariko Imana ibana natwe, birakunda ko bansohokana baranjana kwa muganga. Muvyumve ngo muwo mwanya naho nababara, nari numva gusa ndiko ndapfa, ariko ntazi kiriko kiranyica. Hama dusohotse hanze, kubera yuko mu rupangu nyene turabana b'Imana, baragerageza kunsengera, ndicara hasi baransengera, abahari bose baraza, n'abana bo hanze baraza baransengera. Ndashimira umukozi w'Imana Shadrake, nawe niho yari, nawe araza baransengera, kuko sinarinzi neza ko nshika kwa muganga. Hama turagenda, ngiye kwa muganga, aho niyumvira ko ariho bomfasha, ko niyumvira ko ari ikibazo cy'umutima. Ngiyeyo bapimye umutima, batora ibipimo biri normale cyane 11:8, murumva ko ari ibipimo biri hasi cyane. Nangura kwibaza ati none iki kintu gituma ncika intege nkumva ndiko ndapfa n'igiki, ariko hajya Imana yizi yuko hataragera, irafise ukuntu ihagurutsa abantu bayo. Ubwo nyene ishikana umuganga, kuko murumva ko hari hakiri kare kugira umudokteur privé aba yatonze ku kazi, araza arampima ubundi buryo atari burya bwa kiya gipimo kira mu mutima, arumviriza uko umutima wanje utera, hanyuma arategeka, aravyandika, ariko yongera arategeka, arabwira umugabo wanje ngo atakintu na kimwe kindukoze, ngo ubunyere ngo ubunyene ngo ngende muri kira, ngo kubera hari reanimation, hari n'abaganga bashobora kumufasha. Sinari nkibasha gutambuka, umutware wanje yatsi imodoka turihuta, aho twari hari muri ville ku muganga yitwa Ninteretse, turiruka muri kira. Tuhashitse hari utuntu muri kira banza kugira ngo ama maske ngo ibiki, tukiturondera
jewe byariko birarangira, ntibyari bigikunda ko nterura ikirenge, ntibyari bigikunda ko mva hondi. Hanyuma tumaze gutumbera mu muryango wa kira, abaganga barabibona, banzanira agakinga baransuguma, kubera yuko n'interetse yari yamaze kwandika ko turaba umuganga w'umutima. Banjana imbere y'ibiro by'umuganga w'umutima. Ndashimiye Imana yo mu ijuru kugena abaganga, mu baganga bo kuri nosi hakiriho abaganga bafise umutima wo kwita abagwayi. Haleluya! Kandi ndasenga ngo umuntu wese w'umuganga azokumva intahe yanje, cyangwa iyo bayicaye hano mu ishengero, ngo muhinduke, kuko iyo nari guhura n'umuganga yatewe yifata nk'abandi baganga, nta minota myinshi nari nsigaje kugira ncikane. Ariko Imana ikorera mu uwo muganga, bamuhamagaye atarashika, aza yiruka aranyinjiza. Niwe nyene yafata agakinga kansuguma, kandi ari umudokteur specialiste, atari umudokteur asanzwe avura umutima. Aranyirukankana anjanye muri ecography, ngo birihutirwa cyane kuba mu bitaro, ngo hari umuti dutegerezwa kugutera imbere y'iminota itarenga 5, ngo kandi uzoba mu bitaro ngo umwanya munini cyane. Aranyarutsa cyane, atelefona abaganga benshi mu minota mikeyi, afata agakinga aranyirukankana wenyene, ari umudokteur, arantwara muri urgence. Aba yahamagaye imiti ahantu henshi cyane no mu bitaro bitandukanye, umuti urashika barawuntera. Hanyuma baranyimobiliza muri ivyo bitaro, muri iyo urgence. Bambwira yuko ngwaye ingwara, ngo yazimwe uwo mwanya niyo ambora sinanindi n'icari cyo mugabo umuganga yari yadusiguriye. Hanyuma baranjana koridoro ndende cyane, bariko barantwara, babwira umugabo wanje n'umwana ngo hoshigenda ugenda mutane zijya muzu ngo bizaba tuzobabarira. Hanyuma barantwara, ntacyo nari mfise cyo kuvuga, kandi noneho bari banambugije. Nari numva novuga ariko atacyo mfise novuga, jewe na Bibiliya n'ivyo bitsinga byabo turagenda. Ndi muri iyo koridoro, ndabizi neza kuwa ndavye yabibonye, numvise indirimbo yo muri kantike ivuga ngo bakunda kuyiririmba, nama ndayumva yo bariko barahamba ngo tugumane mwami tugumane, ngo nta wundi mwami nizigiye yo ntabara atari wewe. Niyo ndirimbo nagenda ririmba, uko nari nabonye yuko atawanje ngihamagaye, atamuntu numwe ngitelefone, nta telefone nari ifise, nta kindi kintu nari ifise atari Kristo yajanye nanje. Banjana mwiyo reanimation kuva kuwa gatanu mu gitondo cyane gushika kuwa mbere nari muri ivyo. Banyugaranira aho hantu, babuza banje kuza kundaba, uje kundaba bakamubwira ngo genda urunguruke gusa umunota umwe hanyuma usohoke. Nguma aho hantu, bene data nabonye Imana, nabonye n'ibiziga byinshi muri iyo reanimation, nkabona abandi babasohora babatwara muri morgue, nkabona abandi babazana, ariko jewe umwami Yesu aranteramira, ambera kwizamu mu mumpera mashi. Aho hantu narindi namumva hari hakomeye cyane, nahaboneye Imana, ndabishimira Imana cyane. Mu bantu bose bari muri iyo reanimation, ni jewe jenyene bashobora guha ikintu cyo kurya, kandi meze uko je barantamika bakama ikintu cyo kurya, abandi bose bari bamerewe nabi. Muri iyo reanimation narindimwo, Yesu yarangendereye, yaranyigisha, aranyereka ati uratahuye yuko kwa kundi tumuza kwisa ata kintu na kimwe bufise, ko no mu kugenda ata kintu na kimwe bufise. Ndahigira byinshi, ntacyo nari nshoboye, no gusenga sinari nyibishoboye, ariko narahigiye bidasanzwe. Icyatangaje rero nacyo nje gushimira Imana, kuko Imana yakoze ibikomeye. Abaganga bari bambwiye ko ntazova mu bitaro, ko nzaguma mu bitaro igihe kinini cyane. Barambwira yuko iyo ngwara ngwaye mu bisanzwe niyica nyene n'urupfu. Hanyuma ariko ibyo bintu byose bari bashize ko bimwe bingana na televiziyo biguma vyerekana ubwo ni mu imitima, amaraso. Ntumbaze abaganga murabizi, byaguma bitswirira hejuru yanje. Muri ibyo bipimo byose bari banyambitse, uretse icyo muganga yagize akabona ayo maraso yavuze, ibindi bipimo byose byaguma vyerekana ko ibyanje byose ari bizima. Haleluya!
barapima bati n'ibizima, baraba ibipimo by'umutima ntiwaduga ntiwamanuka, ikintu cyose bagira bagasanga ni sawa, bakavuga ngo ibi bintu nibitangaza. Wa muganga nyene yambwira yuko nzoba mu bitaro umwanya munini, wa muganga nyene ninjira muri reanimation bakamubwira ngo tukuzaniye kaya amboli, agaca avuga ngo uyo nkumva amakomante. Uwo nyene niwe yagarutse kuwa mbere baje kuraba aho bigeze, agize arashira muri ecography y'umutima ya yindi nyene yampimisha wa musi. Amafoto ndayafise, ni ibintu nagize dosiye bidasanzwe. Uwo nyene niwe yagarukanye cya cyuma nyene yampimisha mu biro, aragisuguma kisanga muri reanimation. Bagishizemwe aravuga ngo mbonye igitangaza, ngo ubu mutima wawe umeze neza. Mukomere amashyi menshi Imana. Haleluya. Ataravuga ngo ibintu mbonye ngo nibitangaza, ngo mu bisanzwe ngo twari tuzi kuzomara muri reanimation nk'amezi 3, ngo mugabo uko ndabibonye ngo nagerageje gupima ahantu hose, ngo ndabona ata kintu nakimuri kurakora hano muri reanimation. Ngo sohoka kuwa mbere, ninjiye kuwa gatanu, ndasohoka aravyandika, abandi baganga baramupinga ngo ntivyokunda ko nsohoka, arabereka ibipimo ati wowe ufite igipimo gisumba ico je mpimisha, je ndi umuspecialiste, aza kinyereke. Nuko mva muri reanimation kuwa mbere, banshikanye mu cyumba, muravyumva ko bari bambujije kwinyagaza. No mu kuva muri reanimation banjana mu cyumba, binjize igitanda muri ascenseur, bandugana na ascenseur kugira ngo ntashobora kwikoma n'akantu na gato. Noneho bashize mu cyumba, hakaza haraza abantu, nkumva bahagaze hanze y'umuryango w'icyumba, bagahamagara ngo tere. Nanje nyitaba nisabwe ngo twari tuje kuraba kuri umuntu avuga, ngo kubera twabisomye mu bitabo ko wavuye muri reanimation, ngo tuje kuraba kuri umuntu ukivuga. Maje ndababwira nti ndi umuntu, ngo ndabe ndakomeye ndi ngaha. Ndashimiye Imana cyane yankuye muri ibyo biziga, ndashimiye Imana cyane yankuye mu kanwa k'ubwo rupfu. Kuko ndibuka ngira ninjire muri reanimation, narasenze Imana ndayibwira nti Imana, mu 2017 waranyongeye iminsi yo kubaho, untera iteka urampa agakiza. Ndayibwira nti Imana, uyu mwanya wanyongeye wari uwo kugira ngo nitegure, niyo hagera ko nta nzobe nariteguye. Ndavuga nti Mwami, sinabashije kwitegura uko bikwiye. Ndababwiye ngo mwuwo mwanya sinari ngisengera gukira, nasenga mvuga nti Imana ndakwinginze umbabarire, ibyo ntari bwatunganye umpe kubana nawe, ungirira ikigongwe. Rero magaze ngahashima Imana yankoreye icyo gitangaza, igakurikiriyo mu muryango wanje, ikankurako urupfu, yanyongeye umwanya wo kubana n'umuryango wanje. Ndabishimiye Imana cyane, yanyongeye umwanya yo kongera yuko we umbona, kuko iyo ngiramwo wari kumva iyo nkuru, ni wari gusubira kumbona mpagaze hano imbere yawe. Shimiye Imana yo mwijuru ko yayindi yazura Lazaro n'ubikizura bapfuye. Haleluya. Iyo Mana nabwihinduka niko ijambo ryavuze, yayindi nyene yahari ikora bijya bintu ni igihari n'ubu. Ndayikengurukiye Imana cyane, niyo mpamvu mpagaze ngahashima Imana. Ibijyanye no gushima nababwiye ko ari bibiri bifatanye. Abazi iby'ubuganga, ngiye ku cya kabiri niwumviriza neza uraza kubitahura. Abazi iby'ubuganga, iyo mwumvise ngo amboli pulmonaire ni ingwara igwara abantu b'ubwoko bubiri bonyene. Iyo ngwara amboli pulmonaire nta mugabo ayigwara. Iyo ngwara amboli pulmonaire nta nkumi iyigwara. Iyo ngwara amboli pulmonaire nta mukecuru ayigwara. Iyo ngwara amboli pulmonaire igwara umukenyezi yibungenze cyangwa umukenyezi yabyaye yose. Haleluya. Ko mwaciye munuma, mwanumishijwe n'iki? Nagomba shimira Imana. Haleluya. Yuko Satani yari yahagurukira icyo gitero cyo kunyica kugira ngo mpfe ntavuze imbere y'ishengero ko Yesu yashiriye umwana mu nda mu izina rya Yesu.
haleluya. Ndashimiye uwo mwami w'abami yari yabikoze, ndabimenya n'umuryango turabimenya, turatangara, turashima Imana. Mwarabibonye umutware yaguze ingoma idasanzwe hano mu ishengero, yariko arashima ico gitangaza, ariko sinigeze mpagarara ngaha ngo ndabishimira Imana. Satani yashaka kunyabiranya kugira nzopfe ntavuze yuko ya Mana yaha abana bana, ya yindi yaha abana basara, ya yindi Satani yashaka kunyabiranya kugira nzopfe ntabivuze, ariko shimira Imana yo mwijuru ko yampaye kano kanya kugira ngo ndabikubwire. Birashoboka hakaba hari ibyo nawe bakubariye, ndabibona ko no gushima mutariko murashima, mwishinga gutangara gusa, ariko ndagomba ndababwire ngo ijya Mana nihinduka, ijya Mana iracyakora, imbaraga yari ifise kera n'ubu iracyazifite. Ni Imana itananirwa, ni Imana ikomeye, ni Imana ihambaye, ni Imana y'igitangaza. Oh, haleluya. Ni Imana idasanzwe. Haleluya. Bene data, murabizi yuko hari ikintu Imana yakoze. Ntimave mwiyumvira ngo ni ibintu byaje gutyo, ngo ntari narabisengeye. Oya, nicyo gituma ndemesha umuntu wese afise ikintu ariko arasengera. Mwene data, ishobora kuba ari ingwara idakira, abaganga bakubwiye ngo ntizopfize. Bishobora kuba n'ibindi bintu utabona iyo bizoca. Muganda agomba ndakubwire, nimba vy'ukuri ubishira imbere y'Imana, nagomba ndakubwire ngo bizokoreka, nta kintu na kimwe kiyinanira. Haleluya, haleluya. Reka ndababwire rero ivy'uwo mwana, kuko navyo nyene ndiko ndabishimira Imana, kuko nawe nyene yasohotse ari muzima na jewe ndi muzima. Haleluya. Hariho abantu iyo Imana ivuze ngo mbitanga abana hano mu ishengero, bakabona na Tereza arahagurutse batangara. Ariko ndagomba ndababwire ko je maze kwibaruka kabiri, uwa mbere n'uyu, uwa kabiri n'uyu. Uyu niwe muto, azokwiza imyaka 18 mu kwa 12. Uyo niwe agomba gukurikirwa, kandi azokurikirwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibi sindiko ndabibabwira kugira ngo ndabatwenze, ariko ndiko ndabibabwira kugira ngo shingire ntaho Imana. Niwumva umuntu akubwira ko ari ikintu kidashoboka, uzomubwira ati gishira imbere y'Imana nta kiyinangira. Haleluya. Rero impamvu shimira Imana ko yabikoze, hari umuntu yaba yarambonye mpaguruka inzahani imbere bavuze ngo abantu bakeneye abana, ntutahura impamvu. Kuko iruhande yaba turafise n'abandi, turafise n'undi muhungu Gadi muramuzi ari kwishure. Abo bose n'abana bacu kandi murabazi ko bakuze. Mugabo abana bose dufise, bamwe n'abanje, uwundi n'umugabo wanje, nta mwana dusangiye twebwe babiri dufise. Haleluya. Uwo mwana rero twe dusangiye turi babiri n'uwo Imana yarayiduhaye. Haleluya. Yesu nashimwe. Ngoma ndababwire gatoro kuri uwo mubebe, kuko iyo ntahe sishobora kuyipfuvya, kuko iyo nyene niyo yatumye na Satani azana ico gitero kugira mpfe ntabivuze. Mugabo no gusiko nahagaze ngaha ndabivuga, ikiba kibe mu izina rya Yesu. Haleluya. Hari ibintu ntanguye gusokorora ngira ndababwire. Twebwe twarabanye, jewe mvuye mu buzima bwanje, umutware wanje nawe avuye mu buzima bwiwe. Yararose umwana, nanje nararose abana. Turabana kuko haje umugambi w'Imana, nta gishobora kuwuhagarika. Naho vyoteba uratinda ugashikira uwawe. Haleluya. Hama muri ubwo buzima yari yarabayemwo, urugo yari yarubatse, nta mwana yigeze avukamwo. Haleluya. Hama je tumaze kubonana,
murabyumva namwe nyene abantu bagiye kubaka baba bashizemwo n'ivyo kuvyara mumaze kubana muca mutangura kwiyumvira ivy'ikibondo. Kandi jewe uretse ko nari mfise umwana abana babiri, urumva kubera ata mugabo nari mfise inyuma yo kubavyara, ivyuko ntosubira kuvyara je ntavyo nari nzi uko nari umuvyeyi. Dutangura kuja kwa muganga kurabisha yuko tuzovyara. Tugiye kwa muganga, jewe baganga barampima barangira ama examen yose, barambwira yuko kubera ikiringo maze kinini cyane ntavyara, amatrompe yanje nukuvuga uturingoti twanje twaragiye turegerana kandi birumvikana kuko namaze igihe kinini ntavyara. Bapimye umugabo wanje ambabarire kandi arabizi ko nza kubivugana nabimubwiye, twaravyumvikanye. Bapimye umugabo wanje baravuga neza yuko atarubuto na rumwe afise goshobora kuva mu mwana. Komera Imana amashi kwa. Haleluya. Ibyo twabigize kenshi, abaganga bakatwandikira imiti imwe iva Buraya indi iva hehe, kubera twari dufise uburyo tukayitumako akayinwa, mugabo yaheza kuyinwa twasubireho bagaca batubwira ngo n'ubu ntibirakunda, ngo edayero ngo bijya ngo biba ari ibyo kubakaruma, ngo mugabo ngo ivyo bintu ngo nta kintu na kimwe kibikiza. Nuko haragera igihe turabiheba, ivyo twarabikoze tukiri mw'isi. Uretse ivyo vy'abaganga tutaranakizwa twararondera n'imiti y'ikirundi, kandi namwe murabizi yakakikugeranye nuronderera hose. Nta kintu na kimwe tutari twarakoze ngo turabe ko twobona umwana wacu, ariko ivyo byose birananirwa. Hanyuma umunsi umwe abigenekerezo, umunsi umwe muri 2019 mu ntango ngiriye ishurirwa, ndavuga nti je nzokwandikira ikete Imana. Iryo kete nayandikiye nirifise ngaha, najyanditse itariki 20 z'ukwezi kwa 11 muri 2019. Iryo kete ngire ryanditse nk'iryo gusaba akazi. Narandikiye Imana ndayibwira nti Imana, wewe uri umuremyi, niwe wandemye kandi niwe wanyongeye n'imisi yo kubaho, niwe watumye n'uyu mugabo byari gushoboka nkapfa imbere ntaramumenya. Niwe Mana nama mbona ukora ibitangaza. Ndavuga nti Mana, wewe urema abana kubwa gasuzuguro twabonye cyane cyane jewe nabonye, ndakwinginze uzoduha umwana sangiye jewe n'umugabo wanje, ndamuvuga mu izina. Ndavuga nti Mana, ibi bintu niyo wabikora nzohagarara imbere y'ishengero rya Ripetesi ndagushime. Biranditsemo ngaha biraciye ko n'umurongo, ni kandi nzogushima. Hariho n'ahandi heshi navuze kandi naho nzobikora, ndavyandika cyane. Ndavuga nti kandi Mana, uze gusoma ananex abandika amakete murabizi, ashire ko ntuze gusoma icyo abaganga bavuga kuri twebwe. N'abaganga bavuze ko umugabo wanje atarubuta afise rukomeye, baravuga ko je bitokunda ko umwana cyamo. Nariko Mana, muri Mariya nta rubuto rwarinze kwinjiramo kugira Yesu avuke. Nisinzi kugana uzobigenza, mugabo iconzi gusa urabishoboye. Ndandikira ikete, najyandikira ikete umugabo sinabimubariye. Murabizi nyene abamama dutegerezwa gufukama tugateramira ibintu byo mu rugo. Nawe wamuma muri ngaha utohaguruka uteramire ikibazo cyawe cyo mu rugo rwawe, umwami azokwiyereka kuko uyisengera mu misho, mugo musi wo kukwishura ikwishura ku mugaragaro. Naciye nshiramo rero inyuma, ndashira ya resultat je bampaye avuga yuko bitokunda ko umwana cyamwe mu nda yanje. Ndashira ko ama resultat y'ibipimo batugiriye biri ku point d'interrogation bwinshi bwerekana ko atari ubuto na rumwe umugabo wanje afise gova mu mwana. Ndashira ko ibintu byose batwandikiye n'imiti yose myinshi, ndashiramo nti Mana birabe nivyo bintu ndabishizemo kugira ndakwereke ko ndabitesheje agaciro, kuko byavuzwe n'abantu kugira ngo wowe uvuge ibyawe nawe kuri iyi dossier.
kete atamezi abiri oya atakwezi kurahera ndibuka Imana yaravuze ngo igira itanga abana mu ishengero. Hanyuma umwongera aravuga ngo abashaka abana nibaze hano imbere, ndaza nanje aradusengera. Jewe Imana ikimbwira ngo ndaguhinduriye igitereko, ngo ndaguhaye n'ibihe bishasha, ngo genda uvyara abana ushaka. Nuko Imana yambariye dushitse muhira mu masengesho yo mu rugo, kuko abana bari bavyumvise kandi bari basanzwe bazi uwo mutwaro n'umutwaro twese dufise mu rugo iwacu. Turashima Imana, turatamba, turayishimira. Hanyuma ejo bundi cyagihe hatanguye programme yuko abantu tuza muri deliverance umunsi wose, wa munsi wose ubaye. Nibuke umunsi wa mbere deliverance yabaye, twarahaririye hano, bamwe bakavuga ngo nube kuwa gatandatu, nanje nkavuga nti dadi kuwa gatandatu hari inyigisho z'urufatiro, nube kuwa gatatu. Muvyibuke ngaha duharira. Hanyuma novuga nti Yesu yaramfashije, kuko je nariko ndaraba kuwa gatandatu sinzoreka kwigisha ngo dutangurane n'umwungere, nzoconza natevye canke mbe nananiwe sinze. Imana irangwanirira, biba ari kuwa gatatu. Umunsi wa mbere twararonka umunsi wa deliverance hari ku munsi wa gatatu. Candaza ndicara no mwishengero kuva mu gitondo gushika ku mugoroba. Hanyuma Imana twarangije abantu bose babohotse, ikiravuga ngo Imana ngo igira itanga ikibondo. Acavuga ngo abantu bakeneye abana muze hano imbere. Rero buriya bavuze ngo abantu bakeneye abana muze hano imbere, nkakebuka nkarabarora, nkasubira nkaraba Tatiana, naragira isoni, nkavuga none gamana hari abandi bantu badafise nakamwe, ndabafise nanje mwikaye nanditse sengera aba hano mwishengero bakeneye abana. None ndagiye umutima umwe ngo reka, undi mutima ngo genda. Ariko ndavuga nti misi yose uko nzokekeranya nzotora ciza, ndagiye ntandaza hano imbere. Eje nitwari kumwe, wari utonze ni wa mbere ngaha ku murongo, nanje nari ntumbereye ngaha. Uwo musi umwongere yadusengeye mu buryo bw'igitangaza, uko yahora dusengera siko yabigenjeje. Yaciye imbere yacu akavuga mu ndimi buhoro buhoro, atanumwe ariko aravuga. Hanyuma hageze ko dusengera ntiyavuga, yarazi imbere yawe agaguhuha. Jeje ndatarika ngo hariya nta rindi jambo na rimwe yongeyeko. Mugo nagomba ndakubwire ko arujya musi nyene natahanye umwana. Haleluya. Rero ibyo ndiko ndabibabwira kugira ngo muhe icubahiro Imana. Nagira umuntu anezerwa nuko je Tereza mpagaze hano imbere, nezerwa nuko Imana igikora. Nawe kijya wari ufise wibaza ngo ntigishoboka, umenye ko igishoboye. Haleluya. Kandi hari mu kwezi k'umunani hahandi Imana yaratubwiye ngo Imana iracakora. Muvyibuke hari mu kwezi k'umunani, kandi twari tuvuye mu gikorane Imana yatwemereye kuzodukorera ibitangaza. Ibyo byose muracyavyibuka. Rero ndashimiye Imana cyane yankoreye ivyo bintu. Ndabizi n'umutware wanje arafise amashime, kandi nawe ndaza kumuha mikro ko Imana yaduhaye kano kanya agire nawe amashime ashikiriza. Mugabo ntaza kuvuga nkuko je navuze. Je nabahaye ibitandukanye by'ukugana intahe yagenze. Ndakuremesha ngo ube ku mavi, ube mu mwanya wawe, usenge kandi wizere Imana. Imana yacu ntihinduka, Imana yacu ntisaza, Imana yacu ntipfa. Niyo yonyene ari uhoraho, nta ukindi kintu na kimwe gihoraho tari Imana yacu. Haleluya. Ndakengurukiye Imana. Rero murumva yuko iyo ngwara yari yaje kugira ngo imfate, yibaza ngo sindabimenya, hanyuma inyice, ntaje imbere y'ishengero ngo ndabivuge ko Imana yabikoze. Rero ndashimiye Imana. Hariho n'abandi benshi yahezagije ibibondo hano mu ishengero. Imana yo mwijuru agahezagirwa. Nawe utararonka ushishikare kwisengera. Ndagomba rero niba wumva by'ukuri, wumva icyo nakubwiye ku Mana yo mwijuru, niba wumva by'ukuri ushimishijwe nuko wongeye kumbona imbere yawe, ukabona yuko Imana ikizura abantu, ndakwinginze ngo ufashe uhaguruke, ukoma amashi, hamuca usubira uvyagire gato. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe cyane. Nta byinshi ngiye kuvuga ngora abarongozi. Intahe mwayumvise. Intahe mwayumvise. Imana twabonye Imana, nabonye Imana yankijije kuba umupfakazi. Nabonye Imana yadukijije yuko abana baba imfuvyi. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Ndashimiye cyane bivuye ku mutima abantu nahamagaye bakadufasha gusenga, abadusengeye, abadufashije mu buryo bw'ingene twavuye mu bitaro, bariyizi bari hano. Imana ibagirire neza, isubizaho mwakuye. Mbese n'uwatanguye kuvuga ijambo ry'ibanze yavuze ngo tugire urukundo. Narabonye urwo rukundo, narabonye urukundo mu bo dusangiye gusenga hano. Nabonye Imana ibakoresha, nabonye Imana mu bundi buryo. Ingwara ya madamu yaranshize mu rundi rugero, kuko uwo mbwiye wese titugwarije muri kira yambwira ngo urahumiwe fagitire yaho hano ntuzoyishobora. Ariko ndashimira Imana mushobora byose, yo ibigeri ikabigerura, yakoresheje mwese abari hano bashoboye kudufasha. Imana ibahezagire cyane. Ndashimiye umurongozi, ndamutelefone yacambwira ngo humura, Imana igiye gutabara. Umunsi umwe yaranaje baranka ko yinjira aje kugira dufashe kumusengera, ariko aravuga ngo reka sengera hanyene ndi, Imana irigaragaza. Kandi Imana yarabikoze, nico gituma mubona duhagaze hano turiko dushimira Imana. Numva nta byinshi novuga. Ndashimiye umuryango wa ujya mushinga ntari nyuma ya mama Janda Masene. Imana guharure ko mukugororoka ivyo wadukoreye. Nabonye ikiganza ciza. Imisi yose madamu yamaze mu cyumba yavuye muri reanimation, yarungitse umudamu wiwe niwe yamugwajije, niwe bararana, kuko je nitaho kuja gutahana, kuja gutwara abana ku ishure ntavyo nari gushobora. Ariko ndavuze ngo Imana izibakorera ivyo mwifuza byose mukiri muri iyi si, muze mubone n'isi yone. Numva nto barambira rero. Imana ibahezagire, murakoze, mwarahezagiwe. Yesu ashimwe cyane.